uno munsi tuje kwakira ibikoresho duhawe na leta y'Ubushinwa biciye kuri nyakubahwa aserukira Ubushinwa Burundi ambasaderi aduhaye adushikirije amatablete 100 amatablete twavuganye ko hariho amafaranga yari yatubwiye ko afise na cyane cyane ko uno mwaka ari umwaka ukwiza imyaka 60 hariho habaye amasezerano yo gufashanya hagati y'Ubushinwa n'Uburundi. No mwaka rero bavuze ati reka turetse ibyo twahora dufashanyamwo timutubwira icihuta mubona ngo twofasha kuri iterambere. Je tubasaba ko boduha amatablete murabona ko badushikirije amatablete 100 azodufasha muri y'ubuhinga bwa none na cyane kwegeranya amakori y'amakomine na cyane ikindi ko fasha muri ibarabara bya PCR kugira tubitunganye neza kuko hari umugambi dufise wo kubishira ku buhinga bwa none hamwe b'abapolisi mwibarabara bigwa baridogerwa ngo babaka bagaturire cyangwa bafata n'abantu bazosubira kubonana nabo bantu babidogera bazozakoresha izi tablete nyene ari ugize ikosa bamenye ukungene ahanurwa cyangwa ahanwa kandi bitahenze kuvuza urwamo hajya abantu bavuga ngo baratugora oya ibuje bigiye guhagarara hariho ico twita centre des opérations turiko twerondera ibikoresho ibi rero navyo nyene bizoza gukora muri iyo centre des opérations ibindi bisigaye tuzobikoresha mu kwegeranya amafaranga y'amakomine ya taxe communale niyo ntumbero y'ibiko uno munsi turongeye gushimira rero leta y'Ubushinwa twije kuri ambasaderi wabo ko Ubushinwa ni igihugu cagumye ari kigenzi no mu gihe hari byari bigoye murabyibuka guhera mu mwaka wa 2015 kuduka ko hariho ibihugu bimwe byabaye twari tuzi ngo nabagenzi mugo dusanga babaye abansi mugabo Abashinwa siko byagenze bagumye ari abagenzi bacu baguma dushigikira mu mahirwe no mu magorwa kandi no munsi murabona ko bari kwadushigikira by'ukuri mu bikorwa byacu bya misi yose ku rwego rw'ubushikiranganje turashimye kandi turakengurutse kuri kino bikorwa tubaye no munsi twongera tunakeza leta y'u Burundi na leta y'Ubushinwa kuri imyaka 60 turiko turahimbaza habaye imigenderanire myiza hagati ya leta y'u Burundi na leta y'Ubushinwa murakoze kubiki navuze ko ari amatablete 100 agaciro k'amafaranga akonze arazirondeye barazizana jese amafaranga nasavye tablete agaciro nimwe araza kubabwira nimba byibuka jewe mugabo cyo nasavye amatablete 100 niyo bampaye kandi akengurutse rwose. De médias, pour moi c'est un grand plaisir de participer à cette cérémonie de remise avec Monsieur le ministre de l'Intérieur. Cela témoigne d'un acte d'amitié entre l'ambassade de Chine. On va offrir des tablettes pour améliorer ou bien pour rendre la digitalisation du service. Avec la nouvelle technique, on peut rendre le travail plus efficace et aussi pour rendre service au peuple. Entre notre ambassade et le ministère de l'Intérieur, il y a une coopération de longue date, comme les relations bilatérales entre la Chine et le Burundi. Cette année, cela marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Burundi. Et depuis, les deux pays, les deux peuples sont liés par une amitié traditionnelle caractérisée par un ami de tout temps qui partage les bons moments et les mauvais moments. Et
aussi des partenaires de tous azimuts, c'est-à-dire une coopération pragmatique dans tous les secteurs, y compris sur le domaine de l'agriculture, des infrastructures, de l'éducation, de la médecine et aussi dans le domaine de la formation des personnes, des ressources humaines avec la police nationale du Burundi. Et maintenant, le Burundi travaille sur la voie du développement économique pour réaliser la vision pays émergent en 2040 et pays développés en 2060. Et la Chine s'engage à accompagner le peuple burundais, nos frères burundais, pour réaliser son but de développement. Et on va, pour notre ambassade, on va s'efforcer d'amener une coopération plus étroite avec le ministère de l'Intérieur et avec les services compétents du gouvernement burundais pour réaliser un développement commun. Merci. C'est bon. Murakoze cyane.